murabe n'ingene bafata imbugita si twatwana. BU Family turiko tugerageza gufata ugwaruka tubigishe uno mwuga wa cuisine. Nkuko bababwiye turafise igisata ca conseil nutritionnel. Turiko dushaka yuko mu Burundi bwose abantu bose bazomenya ati ni gute dushobora gufungura indya nziza, imfungurwa nziza zituma tugira amagara meza. Biri muri ivyo rero tubigisha, kuko turabigisha tukababwira ati mu gihe umuntu afise ingorane ijanye n'uku mu magara yiwe, urashobora kumufasha ukuntu ukamutegurira ati ushobora gufungura utu tuntu n'utu, akagutegura utuntu ushobora gufungura kugira bikunde no muri b'abavyeyi bacu kumbore bageze mu zabukuru, kumbure hari ibintu bimwe bimwe badafungura bivanye n'amagara yabo, turabafasha kugira amagara yabo agume ameze neza. Nitwa Ernest Ndikumana, hanyuma nkaba n'uno mwanya ari je ndongoye BU Family. BU Family rero ni iki? BU Family ni ishirahamwe rihurikiwe mwo n'abajene batari bake twiyumvire kuja hamwe kugira ngo dufashe abandi bajene gutera imbere cyane cyane mu kugira amakoperative mu ntumbero yo gufungurira abantu neza no mu ntumbero yo gufasha abagwiza atunga kuronka abakozi bameze neza. BU Family rero bivuye mu kinyamazuru bita c'icongereza, tuvuga ngo to be you, kuba wewe, kuba umuryango gute we dushobora kwereka ibyo dukora, twaguha amaformation hama mukaja hamwe muri 10 mukagira ishirahamwe ry'iwanyu bigatuma igihugu gitera imbere namwe mukiteza imbere. BU Family shimikiye kuri cuisine saine, uvuga gufungurira abantu ku magara yabo, kandi murumva ko harimo famille. Mu bisanzwe muri iyo tuvuze famille ntiharimwo abakiri bato gusa, harimo papa, harimo mama, harimo n'abakiri bato. Cyimviro cha BU Family cyatanguye muri 2014, ariko twaza turabikora nk'ibiraka hirya no hino twiyegeranya, ariko turahavuye turabishira mu ngiro muri 2022 mu kwezi k'umunani. Oya ntibishoboka yuko tworambikwa hanyerera canke hamera, donc muri entrepreneuria tugereza kugira iyo perseverance. Iyo dutanguye kubigisha turababaza umwe wese icaje arondera. Hari ubaje arondera kuzokrera akazi kiwe, n'uwundi avuga ati nzokorera abandi, n'uwundi avuga ati nzoteka muhiri wanje baryoherwe. Rero ni mwiyo mice itatu duca duheza tukabakurikirana. Abagomba kuja guteka ivy'iwabo abo oyi turakurikirana ko batwereka yandi mafamiye dufasha. Abagomba kuja gukora ubuzi twebwe nyene turabaplasa mu mahoteli atandukanye tukabashirayo ko uburorero ni bwinshi ari amahoteli afite abakozi bacu. Abashobora nabo kuja kwikorera ivyabo turabakompanya bakagira entreprise. Twabigije gukora ji, aramenya ingene aza gukora amaji naturel kandi ni dietetique, kuko izo ji ziza gukinga ingwara zidakira kandi zitandukira ziguma ziba nyinshi. Uvuga ego ni nko ku buntu, ariko turabatuma kuzana amahera ibihumbi 300 yo kugira tugure ku isoko ivyo dushobora kubigishirizako, kuko dushira imbere pratique 80%. Hanyuma hariho no kwiyandikisha ku bihumbi 10, hariho n'udufaranga ibihumbi 10 byo kuja gukoresha amasertifika. Ubiravye iyo tugize bilan trimestriel usanga atamahera twabitse, ariko ahanini kubera ko dushiramwo na restaurant, iyo habonetse amahera yo gushora kuri ikibanza no kuri abakozi biba bikwiye. Gituma kandi tutoshiramwo ivya gusa cyane, indongozi z'igihugu no munsi ziradusaba ko atari kuzerinze ku bantu bo hanze ikumfashanyo, twebwe dushaka gukoresha amaboko yacu n'umutwe wacu, kuko uburundi buratunze. Kwakira bose ugomba kuvyiga mu mwanya we w'akaruhuko w'akazi, canke uwo agomba kubigira umwuga atagira ibindi akora, nawe nyine turamwakira. Abataragiga no batera ako kamo, kandi yaba byashoboka ku muntu wese yabwirizwa kwiga ibijanye n'igikoni, kuko umuntu yicwa n'ivyo yafunguye, umuntu yicwa n'ivyo yanyoye bivanye n'ingene vyatetswe n'ingene vyabitswe. Rero nta rubibe ruhari. Twebwe dukorera aha Buyenzi ya mbere iruhande ya Star Hotel, aho bita ku Binyoni muri station MPS, aha uja kuri Kotebu kwibarabara kwikaburimbi. Ku mazina nitwa Ntivakoreje aho mariko bivanye n'ibintu nkora.
benshi banzi ku izina rya Jerome Joe Chief Cook. Uno munsi ni umunsi twavuga ati ni umunsi mukuru kuri twebwe, navuga yuko ni urubanza uko turatanga amasertifika ku banyeshuri tumaze iminsi turiko turigisha bahejeje ivyigwa muri no entreprise yacu BU Family. Rero kuri uno munsi uri hejuru ni umunsi w'ibirori vyo kubaha amasertifika yemeza yuko ubumenyi twabahaye vyo kuri ibintu bize yuko bari capable kubikora. Ego iyi ni inshuro ya 4. Ego jewe kunguka icambere nunguka ubucuti hagati y'imiryango yabo nigishije nabo nigishije, kuko urabona akazi kacu nakazi navuga ati kari relationnel gasaba kumenyana n'abantu benshi, hama abantu benshi bagize imanza bakaza baradutumira tubakorera imanza, hama natwe tugaca turonka kakanoti. Ego nuko BU Family turashobora kuyisanga ku mbuga zayangurukana bumenyi. Facebook ni BU Family, hama YouTube ni BU Family. Uce kuri Facebook urashobora gusanga ko contact yacu yose, ugaca uturondera cyangwa ukaturondera no kuri nimero ya telefone 71 amajana 377 amajana 747. Turashobora kubakira tukumva ivyifuzo vyanyu hama tukabafasha. Tugira amahoro, turabahaye ikaze. Uno munsi ni umunsi wanyu, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi wo kwakira urupapuro rubaho uburenganzira bwo gushira mu ngiro ivyo mwize. Ni umunsi twabahamagaye kugira ngo n'aba bari nyuma yanyu abaye babaherekeje babone ivyo mwakoze, ivyo mwize, ingene iyo vyavuye n'intumbero y'iyo muriko muraja. Turahaye ikaze kandi abavyeyi mwaje kudushigikira, turahaye ikaze abavukanyi, inshuti, abakunda BU Family mwaje hano, twahaye ikaze kandi mwebwe bamenyesha makuru mwaje muzanye ibikoresho vyanyu kugira ngo mube kumwe natwe muri kano kanya, kugira ngo ivyo turiko turakora vyamamare mu Burundi no mu makungu. Ici alors pour représenter BU Family. BU Family, c'est une entreprise privée fondée par l'un des jeunes, et parmi ces jeunes, ceux sont ici-bas et les autres sont ailleurs. Alors, pourquoi BU Family? BU Family vient du mot, donc c'est un nom anglais. En français, c'est être. Être wewe, être toi, une famille. C'est-à-dire, un exemple typique, cette femme, elle a reçu une formation, alors nous voulons qu'elle cherche d'autres 10 pour que nous formons une famille en matière de bâtir des entreprises. Maintenant, vous comprenez. BU Family, alors, c'est pour ceux qui veulent manger très bien dans les familles, on les aide. Pour ceux qui veulent instaurer des entreprises, on les accompagne. Pour ceux qui veulent apprendre la cuisine et les services Customer Care, afin de chercher un emploi dans d'autres entreprises, on les accompagne aussi et on les place. Alors, pourquoi l'idée de BU Family? Nous avons observé des gens qui ont des capitaux et qui ont construit, qui ont instauré des hôtels, mais ils ont un problème de recrutement. Donc, ils ont un problème de recrutement parce qu'ils ne recrutent pas
les qualités, les quantités, ou quand il y veut, où il y veut. Alors, nous avons alors pris l'initiative d'instaurer BioFamily comme une entreprise qui va aider ces gens. Parce qu'ils recrutent les nièces, ils recrutent les familles, alors qu'il fallait d'abord recruter la qualité, c'est-à-dire les professionnels. C'est pourquoi alors BioFamily est ici pour aider les familles et les entreprises. Parce qu'une entreprise est une famille. Il est ici alors pour aider les familles, y compris des entreprises, pour bien manger, pour bien servir, pour aussi développer notre pays et pour lutter contre le chômage technique. Vous savez, beaucoup des écoles secondaires, les élèves sortent dans la rue sans emploi, les universités, etc., etc. Alors, c'est dans l'intention d'aider les jeunes, en fait, d'avoir un emploi et surtout créer un emploi. Parce qu'à l'école, on nous a appris d'écrire une lettre de demande d'emploi au lieu de nous montrer comment créer un emploi. Alors, sans trop tarder, chez BioFamily, nous avons quelques services. Il y a le conseil nutritionnel que vous voyez là-bas, derrière vous, c'est-à-dire la nutrition. On peut conseiller les gens comment manger, parce que manger bien et manger, c'est différent. Alors, nous conseillons les gens à manger en matière de construire leur santé et non en matière de donc c'est pour protéger les gens contre les maladies chroniques. OK? Aussi, il y a formation des cuisiniers, diététiciens, parce qu'un cuisinier et un diététicien, c'est différent. Tu peux être un cuisinier, savoir comment cuire, mais savoir comment équilibrer, c'est différent. Alors, une alimentation équilibrée, lorsque tu es capable d'équilibrer l'alimentation, tu es un diététicien et tu es capable aussi de protéger les consommateurs contre les maladies chroniques. Ça va? Donc, ça, ici, nous avons aussi un restaurant, la place dans laquelle nous sommes. C'est le restaurant diététique, c'est-à-dire que nous utilisons des plantes médicinales afin de protéger les consommateurs contre ces maladies chroniques. Autre service, c'est former aussi des services relatant au customer care. Service aussi traiteur, aider les gens qui sont au travail, donc acheminer la nourriture qui est saine aux gens qui travaillent en fait de développer le pays. Donc le service est traiteur. Aussi, il y a les événements, organisation des événements, mais aussi montrer aux entrepreneurs comment faire une organisation logistique de prestations. twigishije abantu guteka tuba dushaka bige guteka bonyene biteza imbere bafungure neza. Ica kabiri tubigisha guteka kugira ngo bashobore gucreya nabo societe zizobafasha imiryango yabo kugira itere imbere. Nico gituma hariho igisata ca cuisine saine. Ica kabiri, ica gatatu, hano BioFamily irafasha amasosiyete avutse tukayakurikirana tukayakompanya kugira ngo bashoboye gukura bagende batera imbere. Ica gatatu, iyo abantu bize hano turabafasha iyo turonse aba entrepreneur bashizeho akarorero
amahera yabo bafashe amahera yabo bakagira hotel. Iyo hotel irashobora kubaho itagira abakozi beza. Abo bakozi beza tubakura muri abanyene bagize formation ngaha. Hariho uno munsi bariko barakora akazi, hariho amaresitora yasabye abakozi nka restaurant Beirut muri ville Karorero, twarabahaye abakozi ariko barakora. Hariho hotel iri Gitega nayo yadusabye abakozi, twarahaye abakozi. Hariho kandi nabo uno munsi baje kwiga ngaha bararonsa akazi. Fiston ahari ngira arashima ushaka kudushingira intahe, ariko ntitumusabye ngo adushingira intahe. Ni ukuvuga yuko abambere twaforme bari mu kazi, abatari mu kazi bariko barakora amaresitora yabo. Abavyeyi baradushingiye intahe, aba journaliste baravyibuka, rafuba pase abo twari kumwe baradushingiye intahe ivyo babonye kuri abo bana babo. Mu kanya noneho reka duhe akanya mba ku mazina nitwa Nirvakure Jerome, ndi umuformatere muri no shirahamwe BU Family bariko barababwira. Rero kuri uno munsi uri hejuru dushaka duhe amacertificat abanyeshuri 13, abanyeshuri 12 muri abo 13 bize ibijanye no guteka neza guhera ku ntango mpaka kwihereza. Uwundi munyeshuri umwe nawe yize vya patisserie arabinoganza ku buryo ari capable gukora ama patisserie agiye atandukanye. Rero muri abo banyeshuri bose twahaye ubumenyi hariho abavuze ati ntivyoherera hano, twaratumiye abavyeyi, twaratumiye imenyesha makuru. Il faut tugaragaze kimwe canke bibiri mu vyo watwigishije, muri biko watwigishije. Rero dushaka dusaba abanyeshure bahaguruke bagende bategure batwereke ivyo twabigishije, kugira ibintu turiko turavuga hano ntiboneke yuko ari inkuru. Babikore tubona, bamaze kubikora tubona, bamwe muri twebwe duhonje kuri ubwo buntu bakoze, vy'ukuri twumve yuko ubumenyi twabahaye, yuko nubwo namba turabavyeyi hano, namba twiteze kubaha imitahe, twizere yuko nitwabaha imitahe yo gutanguza ama entreprise, yuko iyo mitahe bazoyivyaza umusaruro. Rero mu kurindira ko batangura twarabigishije ingene bakora ibintu bitandukanye, ingene twababwiye. Twarabigije ingene bakora amaji, abamubona n'abahinga bakomeye cyane mu bintu vyo gukora amaji. Hariho bamwe nahora nigisha nkaza mbona abamfotoreye bari muhira bakoze ibirenze vya bindi nabigishije. Je nyene nkaca ntangara, bikamana ko haje yo kuvuga ati kuko biraryoshe kwigisha umuntu hamukabona ikintu wamwigishije ariko aragikora birenze uko wakimwigishije. Twarabigishije guteka inteko zitandukanye, bijya bintu byose dora tubona vy'ama specialité mu manza zitandukanye, bijya bintu dora tubona ku mabife. Ntabwo banogira nabo mu gihe novuga ati ndabatwaye nko kukiraka ahantu, kubera bonkorera ibirenze nivyo nabigishije nk'ingene bama babintangaje. Abamubona nabahinga mu gutegura ibintu bijanye n'ama fast food. Ubwo bumenyi bwose babukuye hano muri BU Family. Bisigura ko rero BU Family turiko tugerageza gufata ugwaruka tubigishe uno mwuga wa cuisine. Nkuko bababwiye turafise igisata ca conseil nutritionnel. Turiko dushaka yuko mu Burundi bwose abantu bose bazomenya ati ni gute dushobora gufungura indya nziza, imfungurwa nziza zituma tugira amagara meza. Biri muri ivyo rero tubigisha, kuko turabigisha tukababwira ati mu gihe umuntu afise ingorane ijanye nuku mu magara yiwe, urashobora kumufasha ukunuku ukamutegurira ati ushobora gufungura utu tuntu n'utu, akagutegura utuntu ushobora gufungura kugira bikunde no muri b'abavyeyi bacu kumbore bageze mu zabukuru, kumbure hari ibintu bimwe badafungura bivanye n'amagara yabo, turabafasha kugira amagara yabo agume ameze neza. Rero muri kino kibanza turafise uwari delege ya promotion y'ubuheruka. Twaramutumiye tumubwira ati hariyo promotion yaje inyuma yawe. Iyo promotion irakenewe ko promotion inyuma yayo iri imbere yayo nka bakuru babo bashigikirwa. Rero bace bavuga ati reka turungi ko ari yatubereye mu delege ashike muri kino kibanza nawe arabe batoyi biwe ivyo barimwo. Kumbure niba bari mu ma demonstration arabe nabo nyene batoyi biwe
yuko bize kuko n'umuntu hari hamaze gushika bivanye n'ubumenyi twamuhaye cha tuvuga ati kumbure ashike nawe nyene muri kino kibanza aze kugira ijambo aza gushikiriza biboneke yuko hariho abize muri promotion imbere yanyu babashigikiye. Rero twashaka kubamenyesha iyi promotion dusohoye ni promotion igira 4. Hari izindi promotion zitatu ziri imbere yaba twari tumaze kwigisha tugasora ama certificate. Bamwe muri bo bari mu mahanga akazi bakora ibinyene vya cuisine mu mahoteli. Uno munsi turayaga nabo bakadushimira bakatubwira ati turashimiye ubumenyi BU family mwaduhaye. Ubumenyi mwaduhaye nibwo buriko buratuma tubaho muri ibi bihugu vy'abanyamahanga, nibwo buriko buratuma twandikisha izina ryiza ku gihugu cacu bivanye n'ivyiza turiko turakora muri iki kibanza turimo. Hari abatandukanye bamaze gukrea ama entreprise agiye atandukanye muri kino gisagara ca Bujumbura. Hari abakora mu restaurant, hari abakora mu mahoteli. Kandi abo bose baradushingira intayi ko ubumenyi tubaha bubafasha. Nk'ingene babibabwiye muri abo banyeshure twobananya twigisha abantu bose bashaka kwiga cuisine kugira icambere tumenye gufungura neza kubera amagara meza aca mu vyo dufungura. Umuntu afungura neza ntagwaragurika. Umuntu afungura neza aragira ifresher agatagata n'akabiri kakabomba bivanye n'ibintu afungura. Rero vyose bipfira mu bintu dufungura. Iyo umuntu afungura neza usanga anadoshe. Rero niyo mpamvu twavuze ati reka tuje hamwe twigisha ingene abantu bashobora gutegura. Uyo mubona niwe yari delege wa promotion, iyi promotion niwe yari umurongozi wabo, tumukomera amashi. Rero nk'umurongozi dushaka tumuhe umwanya atwereke nyene nk'umurongozi. Urazi umurongozi ariko arakora ikintu agikora nk'umurongozi nyene. Okay, reka rero tumuhe umwanya atubwire icyo ashaka gukora. Nkuko mubona ni umunyamahanga ava mu gihugu kibanyi ca Kongo. Yarabonye ama publicité. Merci, bonjour à tous. Oui, comme on vous a présenté que je suis... Pendant ce temps, on nous avait appris beaucoup de choses. Et maintenant, là, je vais vous présenter une salade de fruits parmi les astuces qu'on nous avait apprises ici à l'école. C'est maintenant, là, je vais commencer à vous faire une petite salade de fruits. Vous allez déguster un peu. Murabe n'ingene bafata imbugita si twatwana. Là, je suis en train de chercher. Je fais ma petite coupure là. Il y a une poubelle ici en bas parce qu'un cuisinier doit avoir une poubelle à côté. Là, je prends l'ananas. Je cherche aussi les mêmes coupures sur l'ananas. Je l'ai fait après avoir lavé tous mes fruits. Papaye aussi, j'ai fait coupure en bournoise. Là, j'ai pris la banane que je vais mettre dans, parce que c'est une salade de fruits. Ajoutez-moi encore la banane. Je prends le maracuja aussi, j'y mets dedans. Après avoir tout mettre sur une assiette, je vais maintenant les mélanger parce que mes mains sont propres. Je vais tout mélanger et mettre dans un bocal. Je vais aussi mettre les prune. Voilà, le cocktail que j'ai fait, c'est prêt à manger. On a démontré salade fruit du début à la fin.
Okay, ikintu kimwe muri byinshi kuvuga ko bize. Urumva uko nari batatu baza kutwereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ego, rero reka nawe tumuhe umwanya atubwire izina ry'ikintu ashaka gutegura, hama aca gitegura. Turabe uko nagitegura n'ingene agenda arabigenza. Nkaba nitwa amazina nitwiyezegire Sherina, nkaba nifuza gutegura salade du chef. Ego, imbere ya byose mbanza kwanza gukata igitunguru kugira ngabanye amakari y'igitunguru. Nzaza kugira ngabanye yandi munashizemo. Nkaba ngira nka tereti. Nkongera kandi nkagira nkati karoti. Nkaca mbona kubirapa byose hamwe. Nkaca ndabivanga na bya bitunguru natanguriyeko. Nkashiramwo mayoneze. Nkashiramwo na magi. Nkabona kubivanga. Ndiko ndatonera irigi. Nkaca nkatirako jambo. Nkaba ngira shireko olive, huile d'olive. Gukora icyo twita salade du chef. Salade du chef ni yakoze, hari kungene babikora mu nyuma bamaze kubikora bagaca baragira amadekoro. Rero turavye na dekoro yiwe sero n'ingene yayikoze, sero n'ingene salade yiwe isa, birabona amaze gutera mu gukora iyo salade. Kuko iyo novuga ati ni salade kwisi yose abantu bakunda. Kandi turavye sero n'ingene yayidekoye, turabona vraiment yuko karyohera ijisho, turabona ko gasa neza. Rero reka tumukeze mu kumukomera amashi. Murakoze kumpa ikaze. Jewe banyita Habyarimana Vincent. Nkaba nshaka nagoma ndabakore nkore ikintu bita fruit macédoine. Fruit macédoine ni vyamwa ni par exemple ni pastèque ndayikata birebire hama nkayitonora hama nkayishira kwisahani nabikase birebire. Twarungutse kumenya gutegura ibintu bitandukanye, twarungutse kumenya gukora amajus naturel, gukora ibintu abajene basanzwe bakunda amarolex, amashawarma, gutegura inkoko, amabuffet yo mu rubanza, ngene twokora amadevine. Abandi bajene bose muri muhira mwipfuza kumenya gutegura ibifungurwa neza, ariko kandi ukabusanga ufise iyo passion ntavyuzi neza. Urashobora kuza muri BU family bakabikwigisha ukungura ubumenyi kumbura rusanzwe bizi ariko urashobora kumenya n'ibindi birutsirije. Hello, je m'appelle Mitila Mugisho Rose, je suis une étudiante de l'Université Espoir d'Afrique. J'ai fait la faculté de services social, développement communautaire. Maintenant, je suis ici pour venir prendre mon certificat de formation pour la cuisine. Et pour la cuisine, on a fait beaucoup de choses. On nous a enseigné beaucoup de choses pour préparer, pour avoir les notions. Et puis, moi, on m'a enseigné comment préparer le jus, comme par exemple le jus naturel d'ananas, de banane, de pastèques, tout ça. Et comme la nourriture aussi, on nous a enseigné comment on prépare les poulets,
Les poissons, il y a les poissons fumés, les poissons, tout ça, on prépare ici chez nous. Hello, ndabaramukije mwese, nitwa Ndayishimiye Gloria, nsengera kuri Eglise du Rocher SSI, yubatse murahazi mwese, hama nsanzwe n'umutetsi abimenyereye cyane ariko nize muri BU Family. Rero ntabwo bamenyesha n'uze gukora dukurikirana ntimwitinye yaba amahoteli amarestaurant abafise imanza ama-anniversaire muzodukontakte ndashobora kubategura ibintu byiza mwaba muri ijana ibihumbi amamiliyoni ntimwitinye ndahari ku bwanyu murakoze cyane nimero mwondonkako ni 62 411 687 murakoze cyane muheza gihe